muri akati Burundi tubona yuko vyavuzwe n'umushikiranganje w'ubutungane avuga nk'ivyo natwe twama twashikirije mu maraporo tanga tuvuga yuko biharuro vy'abanyororo ari vyinshi cyane uravye amabohero ububasha afise bwo kwakira abantu. Igitangaje nuko biriko biravugwa n'umushikiranganje umenga n'umuntu mushasha abibonye no munsi kandi ari ibintu bimaze igihe. Yavuga ko yinjiye mu bohero rya Mpimba akabona uko abantu babayeho bikamutera ubwoba, umenga n'umuntu w'umushitsi avuye ahandi kandi abo bantu ari we abajejwe yategerezwa kuba bizi n'igitigiri uko kiduga kose aguma bibona kuko ubushikiranganje bwiwe busohora ibitigiri imisi yose. Igitigira avuga 17% hari amabohero amwe binarenga gose mbere twohera no bohero rya Muramvya usanga rishikana hafi ibice 8% murumva ko ahantu hashobora kuryama umuntu umwe haba haryamye abantu 8 birateye ubwoba gose. Ikindi rero kitangaje nuko naho bivuga uko ata politike tubona iboneka y'ubwo bushikiranganje nyene ubona ko bashaka kugabanya ivyo bitigiri kuko na komisiyo bari bashizeho yamaho iraba ivyo gukurikirana abanyororo kuntu bogabanuka maze imisi atabirikira rekura. Umushikiranganje w'ubutungane aravuga yuko abantu basigaye bapfungwa ico bayise presumption d'innocence kuvuga ko umuntu wese aguma ari umwere gushikaho sentare ivugiye yuko yagiriye icaha ariko itaboneka abantu bose bafatwa bagashika bapfungwa. Natwe tubibona gutyo mugabo nuko tubona yuko atagikorwa kugira ngo ahane abo bantu baguma buzuza amabohero kuko benshi ara usanga babikora kumvo z'ibiturire hari n'ibindi mu mvo za politike kuko bafata abantu kwera batavuga rumwe na leta bose bagapfunga abo mbere umenga umushikiranganje wewe nk'abo usanga ataco anabavuga ko cyane ariko nabo bari muri abo buzuza ibitigiri bikaba vyinshi. Hari nibi rero vyuko bacamanza baguma bapfunga abantu bagiriye icaha bakabacira iminyororo aho ko boraba ibindi bikorwa bo bakoresha vy'inyungu kandi bisanzwe biri no mu bihano bitekanijwe n'igitambana vyacu Burundi. Muri akati Burundi rero tuvuga duti imyidogo y'umushikiranganje ntikwiye gusaba yuko yokurikizwa n'ibikorwa bigaragara cyane mu gushira mu ngiro umugambi uboneka kandi bagahimiriza abatwara amaparke aba procureur utabikoze akamukura kuko ari mu minwe yiwe ni wa muraba kuko nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'ubutungane. Twari tuvuga duti yaba by'amategeko ajanye n'ipfungwa ry'agateganyo yubahirizwa nkuko biri mu ibwirizwa shingiro bikaba mbere no mu gitabo kigenga amatohoza n'iburanisha z'imanza z'ivyaha ibitigiri dufise no munsi mu bohero ntibabingana uko.